Hello ladies and gentlemen, nizere ko mumeze neza aho muri. It's a breaking news for sure. It's a really breaking news muri industry, aho tubakubita season after season, tukabakubita episode after episode, akamenya ngo biba byamaze kugenda ukundi. Ariyo mpamvu mbanongeye kugaruka mfata umwanya nk'uyu kugira ndabahereze exclusive. Ino ni exclusive news, mumaze kubimenyera yuko amakuru nk'aya cyane cyane ayo muri sinema n'ahandi hantu muba mugomba kuyatwara bwa mbere kandi yizewe neza, atari kuri Diko Entertainment. Navuga ngo byamaze gukomera, ariko byakomeye mu buryo bwiza. N'impundu, amarembe, nukuvyina intsinzi, nukuvyina indirimbo z'umunezero, na cyane cyane abakunzi b'igisata ca sinema hano iwacu, cyane cyane n'abakunzi ba Uwimana Vaccine, Mama Truafa, Solution Woman, mwamenye nka Fanny Lavin. Muti bimeze gute? Muba mwamaze kubibona, nubwo musa n'abatarabibona neza, ariko mwumve yuko uno mwanya tuvugana kuri no saha uno Fanny Lavin yamaze kwibaruka umwana wiwe. Niyo mpamvu natanga ndababwira ngo n'umunezero ku muntu wese aba akunda bino bikorwa, haba umufana canke atamufana, kuko murazi noneho mu mico y'ikirundi ko ikintu citwa umwana gisanzwe ari umugisha. Muravyibuka kuva na kera yuko hari imiryango yibaruka bakabyina, bagatamba, bakabyina intsinzi, ari naho hagiye hava utubyino tumwe tumwe turirimbirwa abavyeyi bababwira ati simba imanga urarujabutse. Umuvyeyi yakurikiye nkuno mwanya tuko turabahereza ino nkuru, ndiko ndabivuga rimwe, wewe aca vyumva akabiri mu gihe amaze kumenya icitwa igise, akamenya uburibwe bwaco uburyo kimeze. Iyo umuvyeyi rero atabarutse agasimba bino bihe novuga bitaba bimworoheye na gato, niyo mpamvu baheza bakamuririmbira, yewe bakamushikanira n'ibisa n'utuganuke, ibyo uno munsi twava twita nk'ama gift. Sindabicishe amajambo neza na neza, ino exclusive mwumve yuko Uwimana Vaccine, mwamenye nka Fanny Lavin n'umutware wiwe Kezimana Noraske bamaze kwibaruka umwana wabo w'imfura. Bamaze kwibaruka umwana wabo w'imfura. Ati komenga uribeshe? Sinibeshe na gatoya, nivyo koko umwe wese ku ruhande arashobora kuba yaramaze kubona icishwe umwana, uwundi akamubona, ariko bano babiri bamaze guhura neza na neza, urubuto rw'umwe rugahura n'ubwo wundi bikarema irigi, byumvikana yuko bwari bwo bwa mbere hagiye kuboneka ikivuye hagati yabo, canke hagiye kuboneka icitwa icamwa kizananye hagati y'ino couple, Solution couple yagiye ivugisha abantu benshi. Muvyibuke tubasubize inyuma gato tukabakubita flashback, ni runo rukundo rw'abano babiri rwagiye ruvugisha abantu benshi bikomeye, baruvuga ko byinshi bitandukanye. Muvyibuke guhera kuri Save the Date, bikabandanya n'indi migigwa yagiye iraba, haba iyo gukwa kugeza kuri mariage. Hari abantu benshi batari barigeze bemera yuko vyoba ari ivyo, benshi bakavuga bati reka abakinyi ba filime turabamenyereye, reka hari ibyo bavuga ugasanga sibyo, reka hari ibyo bavuga ugasanga no gukora amafilms yabo, hari ibyo bakora ugasanga no gutegura inzira yo kumenyekanisha amafilime yabo. Ati nkuko mwabibonye vuba, uno yitwa Nera, nkuko X-Ray yabitubwiye n'abandi bariko barabivuga bati uno mukobwa yabesha abantu, ni base igamije kudandaza. Ati eka Solution couple turayizi koma plank, nubwo ico gihe batari bwanatangure ngo bavyerekane, nyamara byari bigoye kwizera. Havuzwe byinshi, ubona ko urukundo rwavugishije benshi, hari n'abatigeze bemera yuko bano babiri baba bakundana. Noneho uno munsi novuga ngo barose igisa na signature, canke bateye urukumu ku rukundo rwabo, kuko ababizi barabizi neza yuko umuntu arashobora kuba abana n'undi, ariko mu gihe hataraba ikintu gisa no kurondoka canke kwibaruka,
biragoye gushimangira neza ko menga abantu babiri barabaye ivyanyavyo. Murabizi yuko mu mico y'ikirundi noneho hariho ikintu bita ngo gushika urugo. Rino jambo ntushobora kuribwirwa mu rugo warongowemwo utarabona icitwa umwana canke ngo uterwe agateka ko kwibaruka. Vyumvikana yuko Fanny Lavine turiko turavuga uno munsi ameze nk'uwamaze gutera ikirenge, aracinya akadihwa kubita umugere wo kwishima nyuma yuko Imana yamaze kumutera agateka nkuko bivugwa mu mico y'ikirundi, akaba aronse ikibondo canke ikimushingira intahe mu rugo kwa Mutama iwabo waba Noraske Big. No munsi ntacitwa Runyuzi, yarahinduriwe izina. Ushobora no kubitebako cyane mukabipfa, ariko arakubwira ngo ndi Big. Kumbura azotubwira ububigi bwiwe aho buri. Yamara umuntu ashobora kwitwa Big atari ukuvuga ngo ni igihagararo ngo canke ni vya biro vyinshi, akaba Big mu mutwe, akaba Big mu bikorwa, byose biba bishoboka cyane. Niko ndavuga uburyo Fanny Lavine ino ibimeze nk'insinzi kuri we, kuko ibintu nk'ibi twakongeye kubivuga kandi kubera ko mu mico y'ikirundi ni nako biba bimeze. Ariko muri rusangi ibyo nosigura byose bihagarara bikanashimikira ku kintu citwa kwibaruka. Umwana nawe hakagera n'igihe atitwa uwanaka cyangwa uwa babiri gusa, ahubwo akitwa umwana w'igihugu. Ariyo mpamvu ndababwira yuko ino yamaze kuba insinzi. Ati vyagenze gute? Hari mwijoro ryo ku munsi wa gatatu ushira ku wa kane niho vyamenyekanye yuko Fanny Lavine ahagurutse mu masaha yerekeza nimugoroba ava muhira agiye kwa muganga nk'abandi bose nk'uko bigenda, noneho ahitamwo kubigira ibanga. Ikintu kitigeze kimenyekana na gatoya muri industry, usibye ba nyiramakuru tuba tuyazi, ariko tukarindira umwanya mwiza wo kuyatanga. Yahagurutse muhira agiye kwa muganga kwibaruka, aja kwivuriro rya hamwe mu gisagara ca Bujumbura. Nk'umusitari birumvikana yategerezwa kuja hantu hamworohereza, ahantu hatabangamira inyungu ziwe, hantu heza ubona yuko uno mugore canke ino kapo muri rusangi solution kapo cyitwa gafaranga kiba kigenda kibitaba, amafaranga akaba yaramaze no kubitaba. Nuko novuga ngo ino mbanyi yiwe ntiyahavuye yoroha, ntiyoroshe na gatoya, kuko gisa n'icamamaze ko amasaha 28. Yamara nk'umwe mu bantu n'ubundi bakunda kuvuga ati ama soldier woman, nk'umwe mu bantu bategereza gutimba urugamba, birumvikana yategerezwa kugitimba kugeza Imana ikoze ibyayo ikamuha umwana abamaze kwibaruka mu bucagucagu. Neza na neza bw'uno munsi uri kurumviriza kino kiganiro niho ibyari gise, ibyari umubabaro, byari ibisa n'ibimuhangayikishije, nyabona bazindutse babyina insinzi bivamwe umunezero. Nuko umuvyeyi yibaruka impore, yibaruka impundu, amarembe, haba habonetse ikindi kiremwa. Uno munsi mu muryango wa Kezimana Noraske na Fanny Lavine hamaze kubonekana uwundi mwana, ari nako abana bari mu gihugu biyongera ku mwana umwe yamaze kuvuka. Ni ikintu ciza cyo gukeza, tugakeza abastare bacu cyane cyane ababa bariko baratera intambwe nziza yo kubaka biciye mu muco, kabari n'akarorero keza no kubandi basigaye inyuma, kugira abazokora ubukwe mukora ubukwe ibintu bigende neza, mu vyereka abajyanga igihugu kibimenye. Ni naho n'abanyamakuru bazofata kanya nka kano nafashe kugira batange inkuru yuko ibintu vyagenze, ariko kandi bakeze nkuko ari ikintu cyo kuvugira ahabona atari ico mu kinyegero, kandi kiba kiryoshe cyane. Nuno mwana novuga yarategerejwe cyane, aho benshi imbere bagiye banavuga bati bazohava avuka afise umushatsi w'abantu bakuze, ntikovuga ngo avukana amenyo, bisigura ikindi kintu, bitewe nuko abaharura byasa nuko womenga amezi yararenze ko, na cyane cyane munabizi ko ari abantu badatangwa guharura. Ujya munsi nyene mu kibana baca bandika itarika ahantu barindiriye amezi 9, ariko no mwana ashobora kuba yararengeza amezi 9, ahubwo ntikovuga ko yarengeje amezi 9, ahubwo ashobora kuba
yageze mu nda canke mu gitero ku mugani wa yandirimbo Fani yasohoye ameze nk'uteba. Hanyuma rero ugiye guharura ufatiye ku munsi babaniye ko uza gusanga nyene amezi menga ararenza, ariko kubera ko Imana irema niyo yoyo ibizi igihe yashiriyeyo uwo mwana, ariko atari ibindi vyagenze ukundi. Murabizi yuko umwana ategerezwa kuvukira amezi 12 nako amezi 9 mudutunge. Nuko vyagenze kabisa. Ino nkuru nategeza kuyironka ubwa mbere nk'abantu bazibashikiriza ubwa mbere, yamara mwumve yuko ubu tuvugana bitari ikinyoma canke gwihigishwa canke ikinyegezwa. Uno munsi Kezimana Noraske akaba yamaze kuvyarirwa umusore w'umusonga, umwana w'igitangaza, umwana w'umuhungu. Mukanya niko ndababwira uburyo umwana yavutse agashika neza imiryango itegerezwa kubyina impundu, yamara tagushikuza kuri imwe tutanabeshanye y'umuryango wibarutse ukaronka umwana noneho akaza ari umwana w'umuhungu. No kuri umwana n'umwana, ariko umwana w'umuhungu habareka kandi gasunuzo kakabijya gatuma abantu bavuga ati urugo ruraronsa umusirikare, urugo ruraronsa umugabo, urugo ruraronsa ingabo izobogora umuryango. Uno mwana akaba yamaze guhabwa n'izina, aho yahawe akazina ubona yuko ari izina ry'igisirimu kabisa nk'izina ry'abastare, yamara izina ry'ikirundi canke iri bitango na mazina ndoramana akaba yamaze guhabwa izina ryase nk'ibisanzwe. Uno mwana akaba yitwa Kezimana Hajaperia Atala, akaba ariyo mazina yiwe, sinzi yuko ndayasomye neza. Uno mwana bamwise Kezimana Hajaperia Atala, akaba ariyo mazina bamuhaye. Noneho mutuntu n'utundi mukaba mwamenya yuko uno mwana yavutse avukana ibiro bitamenyerewe cyane, aho kugera ubu agiye ku munzane runo ruhinja rwagize ibiro 5. Mubandanye mugumane natwe for the exclusive news, nayandaza gukurikira ndabandanya ndayabahe, haba kubona umuvyeyi uburyamere kumva ikiganiro mukumva icayaga, kandi muza kubisanga atari kuri Diko Entertainment. Ndabakunda cyane, stay with us guys, we are meeting later. Diko Entertainment.